twakoze ngaha muri bitaro vya Kira hospital hari duheje akanama kerekeye itunganywa urwego nshingwantwaro vyerekeye itunganywa ry'ibikorwa byo ngaha na cyane cyane mu vyerekeye ubutunzi. Reta y'u Burundi isanzwe ifise imitahe ibicishije muri sokabu, muri onepr, muri sobujeya, muri kamebu no muri NSS. Rero nkuko muvyumva ari imitahe ya leta, nico gituma twagize akanama kuko intumbero ya leta nuko iyo mitahe yose abasanzwe baserukira leta baja hamwe kugira ngo bige ingene hoba umuntu umwe aserukira leta, iyo mitahe y'abenegihugu igashigwa hamwe kugira nabo bashobore kugira ijambo. Rero nico gituma twagize akanama abarongoye ibitaro hamwe directeur general ya DG wa Sokabu asanzwe nawe nyene afise mu mitahe itari mike kandi akaba ari we icegera cujejwe intwaro conseil d'administration muri bino bitaro. Rero twabashikirije ico leta yifuza, nagira ro ntatevye tumushikirize ijambo kugira babwire ido nido uko bagiye kubitunganya kugira ngo bashitse intumbero ya leta yuko amafaranga leta yashitse muri bino bitaro igira ijambo kandi bagaheza bakabitunganya mu muco kandi twumvise neza yuko ikivi bagiteje kure. Ikibazo kijanye n'ubutunzi bwakira na cyane cyane imitahe leta yashize muri no shirahamwe biciye ku mashirahamwe yayo. Nkuko rero bimeze ishirahamwe ryashinzwe n'ishirahamwe ry'abaswisi yo bita Swiss Clinic bafatanije n'amashirahamwe akukira leta harimo Sokabu, Sobujeya, Kamebu, ONPR, INSS. Rero riramaze imyaka atari mike rikora, ariko twarabonye ko hariho agahaze uko ryakora mu misi iheze, niho twiyumvireho gushiraho kurondera abahinga bazi ibijanye n'ibiharuro kugira ngo aturabire mbega imitahe yateza kwinjira muri Kira yarinjiye, abateza gutanga imitahe barayitanze, mbega uno munsi shirahamwe Kira rifise agaciro kangana gute. Iyo audit rero iraba isa n'iri kwirahera nizo tuma tumenya umwe wese mu bagize rino shirahamwe umutahe yazanye ukungana byo twita ama action amwegukira n'agaciro ka action imwe. Ico gikorwa rero kiko kirakogwa gisa n'ikigeze kure. Ruhande yico hariho no kwegeranya ibiharuro bijanye na comptabilité kugira ngo turabe ingene ubutunzi bw'ishirahamwe bwifashe. Ivyo rero vyarakozwe, turiko turabikora, hari amanama yimirije, ariko twizeye ko mu misi za rapport ya nyuma izosohoka kubijanye n'ubutunzi bwakira uko bwifashe. Ico gihe rero nkuko umushikiranganji yabivuze niho tuja tumenya amasosiyete ya leta afise umutahe ungana gute, abo bagenzi bacu dukora nabo muri Swiss Clinic nabo bazanye umutahe ungana gute. Hanyuma twebwe nk'abaserukira leta tuzeza dufate intumbero tubona ibereye kugira ngo inyungu za leta tuzikingirire hamwe. Bisaba ko dushiraho umuntu umwe aziserukira canke bisaba ko tuza twese, ariko biba ari ibintu tukurikirana ku nyungu y'umutahe wa leta, kuvuga ku nyungu y'uburyo bwavuye mu bene gihugu.